mwaramutse mwiriwe bivanye naho muherereye iminsi ijana kugira duhimbaze ya myaka ijana turi kumwe n'abajejwe gutegura ijana n'amashirahamwe adushigikiye ijana hamwe n'amajana y'abarorerezi bihiganwa ry'imiduga umugwi ujejwe gutegura yubire y'imyaka ijana y'igisagara ca Ngozi wifatanyije n'ishirahamwe Club Automobile yo mu Burundi baratuyagira ku bijanye n'ivyo bikorwa. Igisagara ca Ngozi, igisagara ca Ngozi. Igisagara ca Ngozi giherereye mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi. Igisagara ca Ngozi kikaba catanguye mu mwaka w'1920. Mu bintu biranga igisagara ca Ngozi, iyo bavuze igisagara ca Ngozi abantu bose bumva agasaka ka Inarunyonga, muzogasanga imbere yahajya hari province ya Ngozi. Ni igiti kidakogwako, ubu noneho kigiye kudakogwako kuko ubu tugiye kukizitirira kibe ikibanza kiratiro. Club Automobile du Burundi ni ishirahamwe ya sport auto-mécanique, automoto, ritegura ihiganwa rya sport yo gutwara imiduga n'amapikipiki. Ririho ngaha mu Burundi kuva 1962. Mugabo mu mategeko ni kuva mu 1965. Club Automobile du Burundi imyaka yose yami yo igerageza kunywanisha abantu benshi iruhande ya sport automobile. Nagira mbanze mfata aka karyo ko gukenguruka ku bikorwa bimaze gukogwa kandi tubifashanije n'abashigikiye cyane iki gikorwa kuva tukigitangura, kuko iki gikorwa twatanguye kugishira habona itariki 20 ndamukiza z'uyu mwaka kugira ngo abantu babanze bamenye yuko turiko turinjira mu mwaka wa yubire w'imyaka ijana. Ibikorwa vyagiye birategekanywa imbere yuko tubishikira, twagiye turategura ibikorwa ari nk'ivy'inkino n'ibindi. Ihiganwa rizobera Ngozi cette fois-ci itariki 7 n'itariki 8 kwezi kwa Kigarama. Iri higanwa riri mu rukurikirane twama dukora muri shampiyona yo gusiganwa n'imiduga ngaha mu Burundi. Icatumye turitegurana cyane cyane kwari kugira twifatanye n'igisagara ca Ngozi kizokwiza imyaka ijana kiriho kugira tukimenyekanisha kandi tugihe n'ikibanza gikomeye muri ibintu byacu gutegura amasiganwa y'imiduga. Twebwe rero kwari kugira ngo dufatanye mu nda nabo basanzwe bagira ibikorwa biboneka, ahubwo tugiye hamwe ya yubire y'imyaka ijana abantu bamenye yuko tugiye kuyinjiramwo. Iri higanwa ibintu byo gusiganwa n'imodoka n'ibintu bifasha mu bintu by'ingenzi, birinjiriza igisagara, biramenyekanisha intara. Ntababwiye ko ari higanwa mpuzamakungu kuko turatumira nabo hanze. Turafise abahora baza kwiruka muri aya mahiganwa bava mu gihugu cy'u Rwanda, hari abava muri Kongo. Uboho kanatsinda dufise rero na mushasha azoba si mushasha yaramaze kuza, azoba avuye mu gihugu ca Zambia. Urumva nabo bazoza bavuye hanze bazobona ivyiza bihari Ngozi kandi basubire banagaruke. Kandi iri higanwa mbaye ndabivuga hari Ngozi iri muri karandire mu mwaka uza ya East African Rally Challenge.
igisagara ca Ngozi n'urumuri rw'amahoro. Ikintu gisumba ibintu byose muri iri higanwa ry'Ingozi rizobera Ingozi dufise hafi turiho turegereza imiduga hafi 25 y'abazohiganwa. Hama muri iyi higanwa ry'imodoka muri izo modoka barimo abantu babiri bagenda ari babiri rero dufashe hamwe n'abategura ibi bikorwa by'amasiganwa n'imodoka tugera ku bantu bagera hafi 100. Murumva yuko igitigira 100 tuguma tukigarukako. So no kongera ko kiri nuko rizoba rifise hafi kilometero 380. Ni kuvuga yuko ico gisagara ca Ngozi zogica hirya no hino iyo miduga ihiganwa. Ikindi nashaka kongera ko nuko ihiganwa hariho ivyo twateguye bizoba mwijoro. Tuzohiganwa mwijoro tubaye turabibwira abantu hakiri kare bazobona ivyo batari bwabone. Ni ivyo dushaka no gushira imbere mu kugira tumenyekanishe igisagara ca Ngozi tucerekane n'ubwiza bwacu mwijoro. Aya mahiganwa twama dutegura turafise abadufata mu mugongo. Ubu kanatsinda rero dufise n'iyi komite ijejwe isabukuru y'imyaka 100 y'igisagara ca Ngozi ifise nayo nabayifashije abari inyuma yayo. Ni n'akaryo rero ko kumenyekanisha iyi hari izobera Ingozi no kumenyekanisha igisagara ca Ngozi. Hanyuma twagira dufata aka karyo ko gutumira abantu bose batwumviriza kandi kumbure batarashobora gushigikira igikorwa gihambaye kugira ngo nabo bacinjiremwo. Hasigaye iminsi 100 ubu tugiye gutangura guharura tumanuka gushika ku munsi w'itariki 29 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2020 tuzohimbaza mwezina yubire y'imyaka 100 y'igisagara ca Ngozi. Kiramurira uburu nikiramurira amakungu n'urumuri rw'amahoro. Igisagara ca Ngozi, igisagara ca Ngozi.